Okay, tubagarutse kugira ngo turabe iyi video nawo turabe icyo twigisha mu buzima bwacu tugenda ducamo. Turabona impumyi yari yicaye ivuga ngo mufashe impumyi. Hajaje umukobwa mwiza cyane. Abona amafaranga umutima urarahuka. Reka turabe mbega iyi video twigisha iki. Akomeza kuvuga ati mufashe impumyi Imana izobahezagira. Atangura kwegeranya amafaranga. Ndabona uwo muntu si wo hava yamuha kabisa. Amafaranga yamugurukanye. Tangura kwegeranya nawe arahanga igisha muraba. Byerekana ko impumyi nibyo yigize ariko ntuzi impamvu yashine kwicara ahantu kandi abona avuga ngo nimufashe. Araraba aritegereza. Abona ibyo uwo mukobwa yigira. Kumbe y'amafaranga yarayabitse wa mukobwa. Asatira umuryango wanditse ko bakeneye abokora akazi indani. Aradodora umukobwa. Reka turabe mbega biza kurangira bite. Araraba arazunguza umutwe aravuga ati ntihatari. Ati tamahoro nyakubahwa ati namahoro tumugomba tubafashe ati inje muri interview akazi. Ati mashobora kwinjira nta kibazo. Kumbe wa mugabo arakanura. Reka turabe kabisa nabona iyi video hari ikintu ivuze gikomeye. Asumira sanza zandi mafaranga bari mu selfie. The no one as you we like this. Hatari. Araje undi mugabo nawe atangura kwegeranya amafaranga aravuga ati ese arababaye iki kabisa. Haravuga ati mufashe impumyi. Araraba ko yoba kanora. Abe ko yacikana ngo umugabo n'urya ngo twiwe n'utwabandi ariko ivyo sivyo. Hari gihugigera reka guhagama. Nawe yarinjiye muri interview nkuko twumvise bavuga ko bakeneye abarondera akazi abokora akazi. Akomeza kuvuga ati mufashe impumyi. Wa mugabo yicaye inyuma haraje umukobwa. Avuga ati kumbe impumyi amafaranga ya umuyaga wayaguruye. Ndashobora kuyagutorera reka nagufashe ndayagutorera. Ndakwegeranije. Naza muri interview. Komeza kwivugira ati mufashe impumyi. Reka turabe mbega biza guherera he. Iyi video twigisha iki arashiraho ya mafaranga nawe ntiyabika nk'abandi bambere baciye bashira mu mashakoshi yabo atari gwabo. Mujye mwiga kurya utuntu twiwanyu. Avuga ati nyakubahwa tubafashe iki atinje mu interview akazi atinjira. Ati murakoze. Haremera ati yego ndabonye umwana w'umutima. Ubwizigirwa n'wabugira buzokuvugira. Ubwizigirwa n'wabugira buzotuma ushika kure. Haje umuradodora ati karibu nyakubaha. Kumbe ni wa mugabo yigize impumyi. Kumbe ni boss. Maso barakanura. Baturumbura ya maso. Harabitegereza nawe kuri kofero nka boss. Look at you. Ati nimwirabe. Ati abasore gusa igwaruka gusa kw'ibinebwe bitazi cyo gukora. Abasuma gusa. This is how you would have embezzled. Ati ukuniko mwari kwinjira muri company yanjye muje guhiga akazi kumbe mwari muje guhombya company yanjye mushakazi. Ni mwirabe. Muracishakisha muracyakura mu cyarondero ubuzima. Ariko ni muzi kuba kugira ikinyabufura ngo menye ukuntu mukorera neza ama company yo bizera kabakazi. Haguruka ariko shaweho. Favor. Ati witwa gute ndifa Fabio. Ati umuntu mwiza shaho. Ati kubw'ivyo urosa akazi bunyene. Ati urose akazi urose ibiro urose n'imodoka urose n'inzu n'imodoka mbere yawe izisubi hawe nka bonus. Inzu n'imodoka bya bonus n'ibiro azokoreramo. Ati curabo twarizo document zawe komeze kuzikompleta zuzure neza urarosa akazi. Turakoze nyakubaha bakanura amaso kubera kamanyo kumutima gusa. Utwe duhera kumbe ntitwabagera imisi ariko bahombye kazi. Ati police tucufata abantu bose bakama bege yabo ucubasohora basohoke hanze nagira n'umasohokana ikintu na kimwe. Ati bigogi gusa mene datamugiye mu kuba inyangamugayo bizobafasha mu buzima. Murakoze ni wa muntu Josefa mukomeze guhezagirwa mujye muba abizigirwa